6 n'iminota 10 ngaho studio ya Magara Times FM. Umwanya rero akaba ari umwanya wo kumviriza amakuru dushikirizwa na Bigirimana Armel. Ndakuramukije Armel ngana kwifuriza ikaze. Ndakuramukije Diane. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 30 ruheshi umwaka wa 2020. Sangwa ikaze shuti bakunzi ba Radio Magara FM makuru y'uno munsi nayagizwe n'izinyo nkuru zikurikira. Ngabagabo nibaronkera rimwe baba basemana ivyo navyo biravugwa muri no misi mu gihe hari abariko bararonka umwimbu mwiza abandi nabo ntibawuronke aho turavuga umwimbu w'amafi mu kiyaga ca Tanganyika. Gutumwuga ukabutaye abana ivyo navyo biravugwa n'abajishi b'ibirago aho bashima ahubwo aho kazi kabo kariko karabaha inyungu. Mukanya nido jana makuru Richard Ndayizigiye ni wari mu buhinga bw'ivyuma Armel BIGIRIMANA yabashikirize. Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM. Ndasubiye kubaramutsa ngo abagabo nibaronkera rimwe ngo babasemana ivyo navyo bikaba bivugwa mu gihe muri no misi hamaze imisi hibonekeza bamwe baronka umwimbu mwiza abandi nabo baronke aho tukavuga umwimbu w'amafi mu kiyaga ca Tanganyika. Hakizimana Aline araba igitigiri c'amafi yo mu kiyaga ca Tanganyika aragira ko ahumuriza abene gihugu na cyane abarovyi avuga ati hamaze imisi ata amafi aboneka ariko akabarimesha n'abatariko baronka yuko mu kwezi buca dutangura yuko afise icizere c'uko bazoronka umwimbu ushimishije. Mutega amatwi akaba yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Murango y'ukwezi nta mboga zari zihari mugabo muri iyi ndwi nyene turiko bamwe bariko baragarura kandi ntiziri kuri bose ziri kuri bamwe babuze abandi nabo barose kuvejo bamwe bari bafise imboga abandi nazo ntazo bari bafise mugabo hari ubutandukane nuko nko mu matarike ya 18 uko nta mboga zari zihari mugabo ugomba twugare imboga ziko ziraboneka mugabo kwaboneka inyamunya mu gusa nta ndaga ziko ziraboneka abo bariko barazizana barazana ibibu bibiri cyane bitatu bakawongera bakazana indobo nizo ziza ku bwinshi tarakora yibo nka tweye turaba umwimbu nko muri kino gihe tujya dufunge turabona ko umwimbu biro tuko turabironka bukebuke ubu biro turabifise bitari binini gose biri hagati na hagati ariko kare nta biro twaronka indobo gusa mugabo dufise harimo n'ibibubu ntazaracanga nkuko babitubwira kandi dusanzwe tubizi mu kwezi kw'indwi no turonkera umwimbu umeze neza turabyizeye yuko ukwezi kw'indwi umwimbu ushobora kuboneka byo intege no batera nuko bo kwizera yuko nabo nyine bazoshikirwa mu kwezi kw'indwi kuko tubona yuko bose utanganika ruzoba rumeze neza atangorane bariko bazikura hafi bose bazoshikirwa nibizeye. Muradutunga kuri ryo juri ritari rimeze neza reka tutandukire amakuru yacu mu gisata c'iterambere umwuga ukabutaye abana ivyo navyo biravugwa n'abajishi b'ibirago aho babushima yuko bariko barakuramwo inyungu muri ako kazi kabo ngo naho kandi birimwo akarusho baravuga yuko arakazi katoroshe kandi bishika rimwe kakabamwo intambamyi ivyo navyo zigashika mu gihe bafata urugendo rutari ruto bagiye kudandaza ivyo birago. Tega amatwi umwe mu bajisha ibirago ahasaba ababigurira yuko bo bariha neza mu bugwa neza kuko arakazi katoroshe nawe akaba yavugiye kuri mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Ikirago gishobora kuba kiva mu rukamu wagenda ugatamuri impevu kwibondo ugashobora kukijisha abadatahura urukama runaga mu mwaba urashobora kugenda ukarukera ukagwanikira rukuma ukaruzana muhira ukarutondera mukajisha ikirago cyuzuye ushobora kugishora mu isoko akarusho kariyo jewe ikirago natangwe kwijisha mfise imyaka 10 uno munsi mfise imyaka 55 jewe mfise abana 9 batundwe n'uyu mwuga wanje w'ikirago nuko mugabo n'abanywanyi batugurira badufata nabi ntibaduhemba neza nkuko turabako tukaraba gutumwuga utaye umwuga ubutaye abana akazi akariko kose ndushoboye kukagaya kuko jewe yifise nk'imyaka 25 narigeze kuba nakagura mwinka ndayiragira kazi nakazi kwanza mbere nta kandi kazi jewe nk'ubu mu buzima wanje wumva no ukora akatikira ntambavye duhura nuko urashobora kuba dufate jewe mu kimutamba ndashobora
ndashobora kubanza ndabyikoreye kuko nshobora guca mu makomine 3 nkagenda ndabugura ntanga tagisi atogera gushika nsanga uwamutaye wanje w'ikirago waheze zo ntambamye rero ziradufatira nako kazi karakazi yari kwiye kuduha amashirahamwe tukiyungunganya natwe tugashobora kuba twoba mwishirahamwe. Nino kuri iyo nkuru rero turangije ko amakuru yacu y'uno munsi. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwadutije abiri. Reka nshimire uruganda rwa Radio Magara FM rwatorokanije ano makuru. Sinokwibagira gukengurukira Richard Ndayizigiye atuma amajwi abashikira neza. Armel BIGIRIMANA je niko ndabashikiriza mugira mu mwubahwe. Gwino muri sanze muri radio Magara FM.